Nimureke nongere ndabakire kuri uno munsi wa gatatu wa leta uwa kane w'isabato itariki indwi ukwezi kw'indwi muri 2021 turiga icigisho kivuga ngo umuvugizi. Reka tutaratangura dusenge dushima Imana kandi tuyishimiye. Reka dusenge. Data mwiza nushimwe kubw'ubuntu bwawe, turagusavye kugira ngo uze utuyobore, duhe mpwemu wawe yera, twereke ikintu cyose ushaka tumenya mu ijambo ryawe. Ivyabaye ku Bisirayeli ba kera utubwira neza ko bizokongera kuba kandi biriko biraba. Twebwe dufise ibigirwamana kubarusha, mwami dusavye kugira ngo udukize, udukuremo ubugarariji, maze uduhe gushika ku kwera kwawe. Tuyoboreye mwami, duha amahoro yawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Aha inkuru iriko iratangura, Imana iha amahirwe Mose kuko abantu bacumuye. Mose nyemerera bose ndabakureho, maze wewe ndakugire ihanga izobarusha ubwinshi n'inkomezi. Ivyo bikaba biva mu guharura igice ca 14 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Mose ariko arishura ku murongo wa 13 avuga ngo erega abanyegiputa bazovyumva kuko wakuye aba bantu muri bo ukabajana, nuva ko ukajana aho udashobora kubashitsa, maze nibavyumva bazovuga ko wabishe kubera atankomezi ufise, wabishe kubera atarukundo ufise. Ako muraba ukuntu Mose ariko aravuga ngo nukuri nubagirire iki? Nubagirire imbabazi, nubagirire ikigongo. Hano turiko turahabonera ikintu gikomeye cyane. Turiko turabona ko ico Mose yavuze ikiri muri we, kuko Kristo ari muri we, yavuze nkuko Kristo yovuga. Ndetse tunabiravye turabona yuko hano Mose yabaye umuhuza hagati y'abantu bacumuye n'Imana yabashavuriye, maze yongera arabahuza avuga ngo habe amahoro. Rino ni jambo Kristo ariko abivuga haheze imyaka 1400 idusomye muri Yohane 14. Yesu ariko arasengera ababigishwa biwe, ariko arasengera wewe nanje kugira ngo Imana itwakire kubwa amaraso yataye yamenye ku musaraba. Nimuze rero twese turabe kino gikorwa Mose yerekanye cyo kuba umuhuza. Hano nahigiye ikintu kimwe, nizere ko nawe uza kukibona. Hariho amahirwe Imana iguha, twoyita ngo n'amahirwe ariko atari amahirwe. Mu maso y'abisi n'amahirwe, ariko hari ibintu Imana iduha kugira tubihakane, kugira tuvuge ngo oya siko biri, nta munsi numwe wigeze umpa kwakira ibisa na bino. Nukuvuga ko mu gihe Imana yemeye ko ikintu kiboneka nkaho umenga cyo ryohera umubiri kiri imbere yacu, twe tuvuga kumwe na mpwemu yarari muri twebwe, akavuga ngo oya siko biri, sinigeze kwakira igisanuko. Hano Mose ariko aratwereka ngo gutyo, ngo Mose avuga ati harira ibigabitanyo vy'iri hanga kubw'isinzi y'ikigongwe cawe, ngo nkuko wabahariye kuva kera bakiri muri Egiputa ukabakuramwo gushika no. Ivyo tubisanga mu guharura 14 umurongo wa 19. ngo ubuntu, nuvuga ko ubuntu hano tubona bukomeye, nuvuga ko buzana ugukizwa no gukira. Imana itakwereka ko yatugiriye ubuntu bukomeye, na Mose yari yaramwigishije. Ese twa turiko tureba imbere ya Kristo tukabura ubuntu yagize ku musaraba tukabugirira abandi. Ubwo iyo abantu badukoshereje canke abantu bakosheje ku Mana, twe tubasengereke. Turiko turaba abahuza nkuko Kristo ari umuhuza. Yavuze ngo nimugirike, nimunshira hejuru nanje nzogirike. I will lift and nanje nzotora abantu bose bari mwisi nabo ndabadugane kuri standard yanje ahondi ndabashitsa ahondi. Vuga ko Kristo ashaka ko twerekana imibereho y'Imana canke ukubaho kw'Imana, ariko guharira ikigongwe gitanga intango nshasha. Umuntu iyo umubabariye agira amahoro atari bwagire mu buzima bwose. Nitukundana tukababarira, tukagira ikigongwe cy'umuntu ariko araca mu kibazo cy'ubwoko bwo aribwo bwose, aho niho tuzokwerekana urukundo rw'Imana nyakuri. Urukundo rurababarira. Na Yesu ariko atwigisha gusenga, yavuze ngo tuze tusenga ngo utubabarire imyenda yacu nk'abagize iki
tubabarire ivyo twakosheje nkuko natwe tubabarira abadukoshereje muri make, ndabigire muri summary. So ikintu cyo Yesu Kristo ariko aratwereka hano bavuga ngo ubuntu ntibushobora kuboneka kuri gusa, ego harakwiriye ko hagira uwitanga. Naho bari bagize iki, bari bababariwe, Imana yaravuze ngo okay Mose, ndavyemeye ndabababariye, ariko nukuri ndahiye kubaho kwanje ntibazoshika Kanani. Ivyo bisobanurike, barongeye babaho iyindi myaka 38 afize no kubinarenga, ariko imyaka 38 batamba ibitambo, basenga, abatambyi bakora ibikorwa vyabo, ariko runo ruvyaro ntibwigeze, nuko runo ino generation ntabwo yigeze igira iki ishikayo, ahubwo hashitseyo abana babo. Ivyo bisobanurike, umuntu umwe ashobora kubiraba akavuga ati mbega igihano, ariko kino ntabwo ari igihano gusa c'Imana, ntabwo ari urubanza rw'Imana rubaye gusa. Urubanza Imana rwose ica judgment, iza kugira yerekana ubutungane bwayo, kandi nibiryohera umwana w'umuntu, nibimuteza imbere, si bimusubiza inyuma. Aho tubibona gute? Icambere, Imana yabahaye chance yo kugira nibwo batashitse muri Kanani ya hano kwisi, bazoronke chance yo kuzoronka ubugingo budashira. I think je ndibaza ko ico nico kintu gikomeye gose kurusha ibindi. Mwe muvyumva gute? Kuko Imana iguhaye chance, nubwo yo kwemera hano ukagwara, ugashobora gusinzira, none abandi bo ntibasinziriye, basinziriye bakiriye ikamba ry'ubugingo. Hari Abraham yarasinziriye, eka na Mose yasinziriye atarashika Kanani. Byerekana ko ikintu Imana yari ishaka kuha amahigwe, chance yari ishaka guha umuntu wari we wese, yari amahigwe yo kuzogera muri Kanani yo mwijuru. None ikintu hano turiko turabona ngo ikino rero hano bari kwa tubwira, dusomye mu gitabo ca The Upward Look, nuva ko kurangamiza mwijuru. Hano bari kwa mu page ya 346 bavuga ngo dukwiriye kwama ngo tugira ngo dushira ukwizera kwacu ku rugero ruruse ugo turiko. Dufise ukwizera guke, ijambo ry'Imana niryo dukwiriye kwizera, nuvuga ko nta yindi standard dukwiriye, ngo ijambo ry'Imana rirakwiriye, dukwiriye kurigumya tukagizera ukorera, ngo niryo assurance, nuvuga ko niryo ritubwira rikadushimangira neza mu byo twiyumvira byose ko bizoshoboka. Ukwizera kwacu gukwiye kwama kuri ku Mana. Nitwicisha bugufi mu mitima yacu imbere y'Imana, tukarondera kubana na Kristo, tuzoja ku rugero rukomeye, maze tugire ukwera nk'ukwiwe. Ukwizera uko nyako kuri mu gukora ivy'Imana yaduhaye gukora, kuri mu gukora ivy'Imana ishaka, si ukwihimbira no kwiremera ivyo twebwe twigombeye. Ubutungane, ukuri, ubuntu n'impuhwe, ivyo bintu vyose ni camwa c'ukwizera. Dukwiriye kugenda mu muco w'iki ujambo ry'Imana. Uko niko ibikorwa vyiza bizokwama bivuye mu kwizera kwacu, maze bize bihindure n'iki n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nitwama tugendera mu kwizera nk'uko Imana ibishaka, tuzogira tuzotangura kuza turizera gake, ivyacu tuzoreka kuvyizera maze twizera ivy'Imana. Hano bariko bakoresha ijambo ko tuzokwizigira ivy'Imana, ntitwizigire ivyacu gusa. Reka ndakwibariza ikibazo mukundwa, wewe uri kurumviriza, nk'abanyeshuri muri no shure ry'isabato, ese turiko turaraba hehe? Kristo ashaka ko turaba ubu. Yasize ivyiza byose byo mwijuru kugira aze kudupfira, kandi ni kuko yarapfuye, ubu yarazutse, ari imbere y'Imana,
numuhuza, aratuvugira. Aya mavuga ati data, ndazi Shadraka yacumuye izina ryanje Shadraka ndacyayisenga yacumuye, nawe ngaho woshira mu izina ryawe uti ndazi Kanaka yacumuye, ariko ndaramupfiriye kandi ariko arihana, maze Imana izokwama iducira inzira buri munsi. Ariko icyo tudakwiye gukora, number 1, ni ukwumva yuko ibyaha by'abandi bikwiriye guhanwa, ariko twebwe twakigwa. Ibyo Mose ntigeze abikora, kuko iyo si impano iva ku Mana, kwama wishira hejuru no kwishira imbere. Mose yishize inyuma aravuga ati Mana, twese nk'abana ba Isirayeli turagukeneye, nuze utuyobore. Natwe twame turondera Imana. Aravuga ngo, as Satan seeks to break down the barriers of soul by tempting us to indulge in sin, we must by living faith retain our connection to God. Mugihe Satani ashaka kubomora no kuza gufata mpiri ubugingo bwacu, nimuze twame dufise ukwizera kuduhuza n'Imana. Ivyo twizigiye vyose, n'inguvu zacu zose, n'ivyo byiyumviro vyacu vyose bikwiye kuba ku Mana, maze dushobore guhunga ikibi aho kiva kikagera, maze turondere ugukiranuka, turondere ukwicisha bugufi, turondere ukwera kuboneye. Ano majambo ariko arava mu gitabo cyitwa Our High Calling, umuhamagaro wacu uhambaye muri make niko no wita. Well, it is ours to choose whether we will be numbered with the servant of Christ or the servant of Satan. Turafisa mahitamo. Ukuri mwene wacu, hitamo no musi mushikanje, hitamo, chagua. Chagura no musi, kuvuga ati je ncaguye kino, ncaguye guhitamo kujana n'Imana. Nikiye kintu cyoba kikugarije, cyoba kikugoye, wibaza ko kigoye cyane, kigoye Imana. Ntakigoye Imana. Ngo ikintu gikwiriye umuntu wari we wese nuko yicisha bugufi, nuko atidodombera Imana, nuko twese tumenya ko dufise umuvugizi, uno muvugizi rero ninde? Uno muvugizi ni Kristo. So hano hariho ikintu gihari kuvuga ngo Moses ngo yari umuntu yahagaze nk'umuyobozi w'abana b'Imana, ariko yari mu cyimbo cya Kristo. Kristo yaduhujije n'Imana mu kuza kudupfira, yahujije ijuru n'isi kugira ntibyongere gutandukana, ahubwo yama dusengera, yama aturungikira abamarayika bo kudufasha, yama agira coordinate, ahuza ibintu n'ibindi kugira gakiza ko umuntu wese hano ku isi, umuto, umukuru, umuntu wari wese uko yobameze nta kabure. Ese twe twatumwe gukora kino gikorwa cyo kubwiriza ijambo ry'Imana, cyo kuzana agakiza, kwigisha byose byo Kristo yatugeze ku bandi bagenzi bacu. Kigeze he? Tubigenza gute? Birashoboka ko tuba turiko turabikora neza, that way Imana iduhezagire, ariko turabe ko turiko turabikora tugize connected n'Imana. Imana ishaka ko tujana nayo. Murakoze. Reka kuno munsi duhereze hano twiyumvire umuhuza. Mose yabaye mu cyimbo cya Kristo, nkuko Mose yasabiye abana b'Isirayeli kugira ngo ntibicwe na Kristo. Imana ari gushobora kuvuga ati reka bose tubakure ko twiremere bashasha, ariko Yesu Kristo yavuze ati ndabakunda kandi nzobapfira. Sikuba ko Imana yabivuze kubera itadukunda, ahubwo yashaka itwereke character, imibereho n'urukundo rwa Kristo, ko we adukunda cyane kurusha even urupfu. Yaradukunda gushika ku rupfu, yaradupfiriye arazuka, n'ubu ni mutima. Nimuze twitegure, ejo tuzokwiga ikindi cigisho kivuga ivyo ukwizera no kwishira ku muroke. Tuzokwiga kubijanye no kwizera ejo. Murakoze. Reka tutaraheza dusenge. Data mwiza, nushimwe gose, niwe wenyene ushobora kudukiza, niwe wenyene wadukunze, niwe wenyene waduhaye umuhuza, umwana wa Yesu Kristo wadupfira. Turakwinginze n'ukuri muri kano kanya, hakiri umwanya ko twihana, nuduhe mpemu wawe yera, twese
raba ibitugoye, yaba ingwara, ibibazo vya buri munsi bituma twihugira ko, maze mwami mana yacu utubabarire, turinde gukomantaza umutima wacu, maze tukwakire nk'uko bishaka. Please data, wari wese turi kumwe turiko turumviriza twigira hamwe, numufashe maze uje mu buzima bwiwe abone change, abone guhinduka, amenye ko wewe uri Imana ikomeye, kandi n'uwigeze kuvyumva akabisobanukirwa, bishimangire, ubishiremwo umusumari, ubibe a tent peg idakuka mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.